Bitcoin, BNB, Ethereum no hasi ngo ba. Murabona isoko uno munsi nabwiye ko tuza gutanga amakuru, tuza kurabira hamwe ico bacatumye isoko ry'amafaranga y'ikoranabuhanga canke cryptomone riba ryifashe nabi canke twovuga ngo riba ryasubiye inyuma, riba ryabaye habayeho gutibuka kudasanzwe. Ariko rero ntitwovuga ngo kudasanzwe kuko ibintu vyama vyabaye muri cryptomone, aho tubona yuko rero Bitcoin yatibutse cyane, aho yavuye ku giciro kigera ku bihumbi 126, ikaba yashoboye gukora ku bihumbi 102, aho Ethereum yashoboye kuva ku bihumbi hafi 5 ugashika ku bihumbi 3 n'amafaranga hejuru makeya by'amadolari. Tukurabona kandi iyo bita BNB native coin ya Binance, aho nayo yavuye ku gihumbi n'amajana 3 igaruka ku gihumbi n'ijana. Rero turabona ko isoko rya cryptomone mu bisanzwe ryagize ihungabana, ariko rero ibi kenshi birakunda kuva ku bintu bitandukanye, ari naho akenshi iyo Bitcoin igize ugutibuka canke iyo isubiye inyuma, akenshi izindi cryptomone zose zica zifata umurindi wo gusubira inyuma nkuko mugenda mubibona ngaha ari ku mafoto agiye atandukanye. Ibi rero nkuko bigenda bivugwa hirya no hino mu busesanguzi tugenda dukora hirya no hino, tubona ko bishobora kuba biva ku makuru agenda atandukanye ariko aravugwa ku isi, na cane cane ibihugu rutura bikunda kuba bifata ijya nyuma mu bijanye n'ivy'amakori, bijanye n'amategeko agenga ivy'amafaranga y'ikoranabuhanga. Tuza kuvuga nk'ibintu bikeya vyoba vyatumye kumbure hoba habaho guhungabana kwizi cryptomone canke ko amafaranga ndafadika akorera online. Twogenda kuvuga ko hoba habayeho nko kimwe icambere twovuga nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari itegeko baheruka gutora. Iryo tegeko rero rikaba ryaje ritavyorosha mu bijanye n'imisoro ku bidandazwa vyinjira cane cane bivuye muri leta y'Abashinwa. Rero bikagaragara yuko abanyamerika bagiye gushiraho itozwa ry'imisoro rigera kwijana. Aho rero ico gishobora gutuma abanyamitahe bashobora kugira ubwoba bashobora kugira ubwoba, hanyuma hagaca habaho ukugurisha. Iyo habaye kugurisha rero nk'abagwizatunga bakomeye ba investisseur muri Bitcoin barashobora kugira ubwoba bati iri duzwa ry'amakori n'amatagisi rishobora gutuma habaho ihungabana ry'ubutunzi muri rusangi busanzwe. Ivyo rero bigaca bishobora gutuma hashobora kubaho n'impinduka canke no gutakaza mu bijanye n'amasoko y'ivya cryptomone. Ivyo rero iyo rero ni intambamyi ya mbere tubona ko yoba yaratumye habaho ugutibuka kwa Bitcoin, maze hagaca habaho ni itibuka igize zindi crypto nizo twokwita altcoin, uhereye kuri Ethereum na BNB, ADA n'izindi nyinshi cyane. Nuko ikindi tubona gishobora kuba catumye habaho gutibuka nuko akenshi nkuko nyene twagiye turabivuga, iyo habayeho mu bisanzwe ibi by'amasoko y'amafaranga ndafadika ava ku mbuga akorera ku mbuga ngurukanabumenyi, ni ukuvuga ko ni ibintu bikorera cane cane mu bitekerezo cyangwa mu vyiyumviro by'abantu. Ivyo amakuru menshi agenda avugwa hirya no hino, twovuga ngo ibihuha canke tuvyita circulation. Ibihuha bishobora gutuma isoko rimanuka canke bigashobora gutuma isoko riduga. Muri rusangi rero ibihuha nivyo usanga akenshi bigize isoko, canke amakuru ya nyayo y'amareta canke amasosiyete akomakomeye bijanye n'amategeko, bijanye n'ivy'amafaranga, amategeko agenga ivy'amakryptomone, amategeko ashiraho ingingo kanaka ku bijanye n'amakrypto. Hamwe rero hagaca hazaho nuko habaho n'amakryptomone amwe usanga agenda avuga ko afite
novuga ngo afise ibikorwa kanaka canke ama event canke ibikorwa bagomba nko gukora bizotuma cryptomone kanaka igira inguvu canke ikenerwa cane bigatuma iduza agaciro, ugaca usanga rero ivyo bintu ntibibaye, ivyo rero bigaca bituma haca habaho gutibuka kw'ama cryptomone. Ikindi kandi gishobora gutuma habaho gutibuka cane kw'ama cryptomone canke twovuga ngo catumye rino soko ryongera gutibuka nuko ico mwomenya coco nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika habayeho ikintu bita ku shutdown n'ubu tutaramenya ngo izohagarara ryari. Ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'icumi mu matariki ya mbere mu bisanzwe igihe cose mu kwezi kw'icumi batora integuro igenga hari integuro igenga amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha. Rero muri uku kwezi kw'icumi niho habayeho ukudahuza mu nama nshingamateka mu bijanye no gutora ayo mafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025-2026, maze rero uko kutumvikana kwatumye habaho uguhagarara kwa leta, ibikorwa bimwe bimwe ntabwo biriko birakora, amafaranga ya leta yabwirizwa gukoresha mu bushikiranganji butandukanye bw'amagara y'abantu n'ibiki, ivyo byose ubu ntabwo biriko birakora. Ivyo byose rero vyatumye habaho impari nyinshi cyane, bikagaragara ko hashobora kuba impinduka zitandukanye. Ugiye kuraba rero amakuru agiye atandukanye kuri ibi byo guhagarara kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivyo bise shutdown, ni ukuvuga ko ntawuzi ikiringo bishobora gufata, ariko ico mwomenya nuko hariho ukutumvikana mu nama nshingamateka hagati y'abarepublicain n'abademokrate bishobora kuzana izindi mpinduka zidasanzwe. Bashobora kubifata nkaho kumbure hariko haraba ugusubira inyuma canke impinduka mu bijanye n'amafaranga canke imikorere. Biboneka yuko harabashaka kugwanya Perezida Donald Trump mu vyiyumviro vyiwe vyuko ashaka gukuramwo amafaranga mu masosiyete agiye atandukanye canke amashirahamwe mpuzamakungu za OMS, za World Vision, za USAID. Muzi ko ubuheruka ivyo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabikuyemwo akarenge, zikavuga ko aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihora zihatakariza ibintu byinshi. Rero haboneka ko hari impari nyinshi cyane zidasanzwe. Ivyo byose rero tubona ko bishobora gutuma habaho ingaruka ku ifaranga ry'ikoranabuhanga. Reka turindire ko mbone tuzi aho shutdown ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kugera n'ibyo ishobora kuzana, kuko nk'abasesanguzi ugiye kubera neza ibyo ariko bavuga kuri ahagaragara Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijanye n'integuro igenga amafaranga leta izokoresha, si rya mbere bibaye. Mu myaka yahera byarashoboye kubaho, kandi uko byagenda bibaho niko byagenda bizana ubutunzi bwagenda busubira inyuma cyane. Iyo misi yose iyo habayeho kutumvikana hagati y'aba bashinga amateka mu bijanye no gutegura ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha, vyama kenshi bisiga isi yose yagize ingaruka novuga ngo mbi mu bijanye n'ubutunzi ku rwego rw'isi. Rero byose twavuga ko byagiye bigira ingaruka mbi ku butunzi muri rusange. Abi rero iyo habaye ingaruka mbi ku butunzi ku rwego rw'isi cyangwa muri rusange, ibyo byose biza kuzana impinduka ku masoko y'amafaranga adafadika canke ku ma cryptocurrency. Nuko rero ivyo nivyo tubona ko biriko biratuma habaho gutibuka kw'amasoko. Ariko kandi ico norangiriza ko nuko iyo habayeho gutibuka kw'amasoko nibwo abandi bashobora kuba nabo baronse opportunity yo kwinjira, kuko iyo biba biri hejuru biragoye kugura, ariko iyo bitibutse niho uwuzi ubwenge canke uzi ico gukora abarose opportunity yo kwinjira mu isoko. Kubera ko twirengagije mbere n'izo ntambamye kumbure ziza inyuma y'isoko zigatuma habaho ubwoba, ibyo twokwita ngo ni FOMO, fear of missing out. Hari n'ibindi bintu byinshi biza bituma
isoko rishobora gutibuka na cyane cyane iyo bihereye kuri Bitcoin, kuko amapere menshi agenda afata iya Bitcoin. Iyo rero Bitcoin itibutse, amapere yose agenda acashobora kugira gusubira inyuma canke gutibuka. Izindi coin za altcoin zose zica zigenda zigirane zitibuka. Nukuvuga yuko rero muri rusangi isoko ntigigira ryama riri hejuru, riraduga hejuru hanyuma rikamanuka. Nukuvuga ngo nimba Bitcoin yaragiye ikagera ku 126, hariho aba investisseurs bakomakomeye, aba investisseurs bakomeye baba bafisemwo imitahe ikomeye cyane, amafaranga menshi. Kumbure abavuga ati kwigeze ngaha nshobora gukuramo nka Bitcoin nka 5, Bitcoin 10. Nk'ibi byose bishobora kuba byatumwe n'abantu baba bafisemwo imitahe, bakavuga ati isoko rishobora kugira ibibazo, reka tubanze dukuremwo amafaranga makeya kubera na kare Bitcoin yaduze, BNB yaraduze, reka dukuremwo amafaranga makeya tube turakoresha ibindi. Canke kumbure hagize ibibazo biba ukuntu nkaho mumva ko Leta z'Ubumwe za Amerika amafaranga ubushikiranganje butariko buranka amafaranga bwahora bukoresha, ushobora kugira ati reka tube turakuramwo amafaranga. Ibyo byose rero bishobora gutuma habaho kugutibuka kw'isoko. Nivyo rero iyo abaguzatunga bakomakomeye muri crypto money, iyo bakuyemo imitahe, ivyo nkuko bisanzwe vyama vyabaye kenshi niko bimeze. Iyo bakuyemo imitahe ni ngombwa isoko libwirizwa gutibuka. Nivyo bita ibifi binini canke aba investisseurs bakomakomeye, ama grandes entreprises, iyo bakuyemo imitahe batuma isoko itibuka. Reka rero ndabifurize ibihe byiza, ariko nongera kukeburira ko abantu bifuza gukora investissement muri cryptocurrency, iyo isoko ryatibutse kiba ari gihe ciza co kwinjira. Ariko naho nyene nkavuga nti no kwinjira avec purpose, kwinjira ku bwenge. Nimba ufise amadolari 500, nimba ufise amadolari 1000, koresha 25%, kuko we never know, ishobora kubandanya itibuka. No musi ni wakoresha 30%, ejo ukabona ibandanya itibuka ushiramo izindi 30%. Komsa ni yatibuka cyane, nawe uzoba ufise ahantu winjiriye hasi, ku buryo iduze ugira ikintu igusigira nka profit. Ariko iyo uguze iri hejuru, iyitibutse hacabaho bwa bwoba, ndahomvye, amahera yanje aragiye, kubera ko waguze iri hejuru. Kandi nubwo iza kuduga ntiza kuduga ngo igusigira ikintu kinini, ariko iyo waguze iri hasi nibwo uza kubona ko atagihombo kinini uri kuragira. Rero ushaka kwinvestisa, nuko investisa avec purpose. Nimba ufise $100, shiramo 25, shiramo 30, shiramo 50. Je niwabona ibandi imanuka ushiremo izindi zisigaye, hanyuma urindire ikiba. Yibandanije imanuka naho ugakura ubwoba, kuko isoko rya crypto money niko risanzwe rifashwe, ni ryifashe rigenda zigzag, ni riraduga rikamanuka. Ariko ugiye kurabaho ama crypto money aba yarahereye gushika no munsi, imyaka iheze, imyaka igera kuri 10 hafi ni 6, 18. Ugiye kurabaho Bitcoin nk'akaruraho yahereye mu 2009, ukaraba ko yavutse iri ku busa n'ibice, no munsi kabigeze kuri 100,000. Uca wumva yuko investissement à long terme muri crypto money ishobora kugusigira amafaranga menshi cyane. Nuko mugire ibihe byiza. Bwari umusesanguzi kubijanye n'isoko uko ryamanutse, icyabiteye n'ibintu byinshi cyane, amakori n'amatagisi bibandanya ibihugu rutura biriko birasekurana mu buzima busanzwe. Rero ibyo bikashobora kuzana ingaruka mbi. Hanyuma kandi na shutdown ya Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'abaguzatunga bashobora kuba bakuyemo imitahe idasanzwe canke minini, bigatuma isoko rimanuka. Ibyo byose rero nivyo twariko turabira hamwe muri kano kanya gato cyane. Ndabashimire, ndabivuriza ibihe byiza. Ciao, bye bye. Tubandanya twidugira twimanukira kwa kundi hahandi tuva muri web 2 cyo muri web 3. Isi iri kwirafata umurindi wa crypto money ku rundi rwego, aho tubona ko coin market cap iri kwiragira kuri trillion zirenga 4 n'amafaranga menshi cyane ariko araja muri crypto money. Ciao, bye bye.